Twakoranye na Fanny Lavine avuga ati Hidden Talent misanzwe yabaye kugururwa kurya ku munsi heruka kugurirwako sino Hidden Talent yabayeho kuva kera nuko gusa ari bwaje kumugaragaro. Hidden Talent kaba yararamiye benshi, turavuga Fanny Lavine, turavuga Abel Nduwayo, turavuga Sabas na Kamikazi. Rero ikaba itwagwa na Happy River no muvyeyi byaranavuzwe no ku munsi w'urubanza ati Happy River no muvyeyi muri filme buba ntube kuko yaramuye benshi. Nawe twaba tukwita umuvyeyi uwe ko musangiye kurera. No, okay, uri umuvyeyi kuko ba Fanny Lavine yarabaramuye none sivyo none uri umuvyeyi none ndi umuvyeyi none riva baye umuvyeyi nanje cambuca sigura ko ncambo umuvyeyi wa bifatiye ku migenderanire usanzwe mufitani. One Family TV ndabaramukije bakunze One Family TV, nizere ko mumeze neza tugakurande gwacu tumeze neza cyane, turashima Imana. Muko musanzwe mubizi ndatuma kwa subscribe cyangwa s'abonner mutarabikora, mugakomenta muvuga mudutere intege cyangwa mudukosore ko rose tuba twatiriganye muri ntawera, mukana partage ibiganiro byacu bigashika kure hashoboka. Nkuko mubibona rero no munsi ndi jenyene ndi kumwe n'umutumire Sandrine Nduwimana, tumuzi mu bintu byinshi mu mafilme, ibintu byinshi bitandukanye. Reka rero tumuramutse cyane ko tunamushimira ko yaduhaye ikaze iwiwe. Reka rero tuvugane byinshi kuri mwerekeye. Ndabaramuje Sandrine. Amahoro cyane. Murakomeye. Yego, karibu iwacu. Murakoze cyane kuduha karibu iwanyu. Twakiriye neza muranatuzimana. Okay, Sandrine Nduwimana byifashe gute muri vacances? Abandi bagiye muri vacances bavuga ati je n'ukuri novuga ko nta karuhuko mfise kubera ko mvuye na hariya Canada nje mu Burundi, hariya nje fise bampaye vacances mukao kacu usanga sinduhutse nciyenza gukora ibikorwa navyo no mu Burundi. Sawa, hako karagashiye ariko je ikintu gicanyamukuru canzanye ni iki? Ni Hidden Talent Awards, Best Gospel Singer and Movie Actress of the Year Sandy. Kuwa gatandatu heze wahawe agashimwe na Hidden Talents sanzwe yo na management sanzwe urimo amajambo mwamwe inyuma ndibaza nawe warashoboye kuyabona bavuga Sandrine Nduwimana ntiyaramye kitako gashimwe kuko ni benshi bafise ivyo bakoze ariko batigeze bahabwa agashimwe. Sandrine Nduwimana agahabwa agashimwe hoba harimo na favoritisme yuko ari management yawe yakuronkeje agashimwe yuko ari unabizi. Wiyumvise gute d'abord kironka agashimwe? Naranezerewe cyane gose kandi nizere no wayitanze nawe nyene yatahuye ukwitanga kwa. Aho rubizi tuvugisha n'ukuri reka no kwenda gusa iyi ndibaza iyi ntayo murajya amawadi yari hajya bariko barapibria amawadi yose yatanzwe iyi ntayo wigeze ubona je ntayo nari nabonye ziri nyinshi no nabonye twari utuntu nyene twiko hari meshi bahawe amawadi. Eske kuri rya tabli hari yo wabonye jewe ntawe nijya photo posting yajya ama award nyene asanzwe ajya nyene award zose za en general zatanzwe iyi ntabwo yarimo jewe iyi nayiboneye hajya nyene ntabwo yarimo muri ziga urumva nyene yabaye surprise nabaye bumva sinzi bana nko basiriprenye urumva ntabyo nari nzi ko award ihabwa jewe kandi ntabwo nari nzi ko award nk'iyi hari. Jenny nibaza ko umuntu bamuhagashima gakwiye kandi yarabisiguye imbere y'abantu banabitahura. Je naritanze cyane Katia naritanze cyane jewe nje kabiri mu mwaka mu gihugu nje gukora ikintu n'aba diaspora bandi badatahura bamaze 20 badahonyera mu gihugu bibaza ati Sandi yabikoze gute kugira ngo agende mu Burundi kabiri mu mwaka urumva ntibitahuritse. So nukwitanga nagize cyane sinzi ko nawe ubibona ko vraiment narakoze kandi Sanita urabona nawe nyene baguma bayisaba. Sanita part 1 ni ikintu cyashitse ku ni movie cyane yashitse kure cyane, ni movie y'umwaka ifise ama views menshi. So nukuri aho ibintu bibereye namwe murabibona. So abatabona ko bibereye nabo ni babandi nyene batigera babona ko kuko ntabishimwa nabo bose ntabishimwa nabo bose. Butuntu n'utundi rero Happy River ramuye benshi. Hidden Talent nayo nabwo itari twakoranye na Fanny Lavine avuga ati Hidden Talent misanzwe yabaye kugururwa kurya ku munsi heruka kugurirwako sino Hidden Talent yabayeho kuva kera nuko gusa ari bwaje kumugaragaro. Hidden Talent kaba yararamiye benshi, turavuga Fanny Lavine, turavuga Abel Nduwayo, turavuga Sabas na Kamikazi. Rero ikaba itwagwa na Happy River no muvyeyi byaranavuzwe no ku munsi w'urubanza ati Happy River no muvyeyi muri filme buba ntube kuko yaramuye benshi.
nawe tukaba tukwita umuvyeyi wowe ko musangiye kurera. No, okay, uri umuvyeyi kuko ba Fanny Lavine yarabaramuye none sivyo none uri umuvyeyi none ndi umuvyeyi none riva baye umuvyeyi nanjye shambuca sigura ko ncamba umuvyeyi wa bifatiye ku migenderanire usanzwe mufitani. numva umugarukanye nyene bya bindi byo kuvuga ko noba ndi kumwe na Happy Riva baye umuvyeyi ko nanje ndi umuvyeyi. None umuvyeyi yaramuye ibibondo sabedia umuvyeyi nta bumwe abavyeyi ni babiri n'umuvyeyi n'umugore n'umugabo hama baramura abana. So Jenny bazako dufate ko nawe uri umuvyeyi wa Bella ibaze imagine wo bamuhagaranye na Bella akavuga ngo uri umuvyeyi ibaze n'ukuro ya Jenny nanje novuga ko nanje ndi kibondo mu bandi kuko naje yarafashije aho ngeze ubu haba muri music haba muri movie. Oya mwasangiranye urugendo twasangiranye urugendo yiri muri umutabo ezo kumbe bago mutabuka yiri mukuru w'igihugu. Oya Jesse ndavyibaza ntabwo ndabiharuruko so we yarabyaye ibibondo Happy Riva n'umuvyeyi w'ibondo mugani cyo sigura ko je nanje n'umuvyeyi bivanye n'imigenderanire basanzwe bavuga yahabema kandi none nzobihakana gushika ryara umva rero je ndakubwira kujya ari umuvyeyi w'ibondo nanje n'umuvyeyi wanje kuko naje wafise mu ruhara runini kubona ngeze hamwe haba muri gospel canke muri movie naho nyene arandirectinga urumva nyene turafashanya muri byose so je nanje novuga ko ndi kibondo mu bintu sindi nyina w'ibibondo. Reka ndabashima bamwe mwese mwadukurikiranye kuri One Family TV nizere ko mwaryohewe uturamaro ne byinshi bitandukanye isanga n'ukugana shasho bikurikira peace. One Family TV.